Yohana Umubatizi yaje avuga ngo nimwihane, Yesu yaje avuga ngo nimwihane. Mbega kubera iki aba bantu babiri baje bahuriza ku ijambo rimwe? Yesu nabahezagire. Womenga umwe igihe yavyigisha uwundi niho yari, ariko siho yari. Ariko iri jambo nigo rupfunguruzo, niryo rufatiro ry'umuntu ariko araja mwijuru. Yesu nabahezagire. Kuko iyo umuntu yihanye akihana biza kumwugururira. Yesu nabahezagire. Abaronse urwandiko, abaronse icete kizomusigura, kizomwerekana neza yuko uwo muntu ari uwo mwijuru. Yesu nabahezagire. Muri make iyo umuntu yihanye ni nka kurya umuntu avutse hanyuma abavyeyi bagaca baja kumwandikisha mu bitabo vya komine gacimenya iti turaronse umwene gihugu mushasha yavukiye ku musozi uyu n'uyu n'uyu, agacimbiri akanaka naka, se wiwe yitwa naka, mama wiwe yitwa naka, uyu nawe yitwa uku. Ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bugize iki? Buri hafi. Yesu nabahezagire. Abantu banse kwihana ivyaha, musanzwe muzi ko ingero y'icyaha niki? N'urupfu. No camvuga mu majambo yumvikana yuko icyaha ni nyina wiki w'urupfu. Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahengirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magrupe WhatsApp atandukanye, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi muri iki gitondo nari mfise amajambo y'Imana nagomba ko dusangira muri iki gitondo. Ndi mwene so Niyonizeye Eri, musanzwe mumenyereye cyane mu bitari bike, na cyane ku rubuga rw'Intahengirakamaro TV. Yesu nabahezagire. Uyu munsi mfise ijambo nagomba ko tuba turaganira ko. Yesu nabahezagire. None rero reka dusenge. Mwami wacu Yesu, uragahezagirwa kubw'ubugororoka no kubw'imbabazi nyakubahwa. Ndagushimiye Mana kunyemereye kuza imbere y'ubwoko bwawe. Mwami wacu Yesu Kristo, aya majambo ntaba yanje kanatsinda sa yanje, ariko Mana nayawe ko n'ijambo ryawe nyakubahwa. Ndakwinginze mpwemu wawe aze Mana muri iki gikorwa, ubane natwe kandi uzubane Mana n'umuntu wese aza kumviriza aya majambo. Ubasha n'ubushobozi bwawe Mana ube kuri no jambo Mana uzobukoze. Ibisigaye nyakubahwa ushishikaye kubana nanje, ntaba ari jewe mvuga, ariko Mana bari ugaragara uzobukoze. Ibisigaye kandi Mana ushije kutugirira imbabazi n'ubuntu bwawe uzobukoze, mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, mfise ijambo ry'Imana nagomba ko dusangira muri iki gitondo. Tuzingurure Bibiliya, tunyarukire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yesu nabahezagire. Turasoma mu gice cyawo cya 3, ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yohana umubatizi yigisha abatiza. Turasoma umurongo dore ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Yesu nashimwe. Reka tuce twongera tubandanirize kwa Mariko igice cyaho cya 2. Yesu nabahezagire.
ni igice cyaho cya mbere duhera ku murongo wa 14. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza, atangura guhamagara abigishwa. Yohana amaze gushirwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana, ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yesu nabahezagire. Reka tubandanye kandi n'ayandi majambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Yesu nabahezagire. Duhera ni igice cya kabiri, ni igice cya gatatu duhera ku murongo waho w'indwi. Yesu nabahezagire. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yohana yishura abamubajije ibyo bakwiye gukora, nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe, ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti ko dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana b'Aburahamu. ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura tufise amapfundo abiri, rimwe narihe utarifise? N'ufise ibyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati ntimugatoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati tweho tugire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Yesu nabahezagire. Naya majambo y'Imana bene data, amajambo y'Imana novuga nti simake, ariko kandi yose ahurikiye mu ijambo rimwe gusa, ijambo rivuga kwihana. Yesu nabahezagire. Ni ijambo abantu babiri bahurijeko. Yesu nashimwe. Yohana umubatizi murabizi yuko ari nteguza, waje guteguza umuzu wa Kristo. Ubu niwe yitangiye imbere y'umwami wacu Yesu, kuko yari yaravuzwe, yarabuwe, bavuga ko hariho ijwi rizoza risemerera, nk'uko tubisomye ko Yohana ariwe yari yaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya. Yesu nabahezagire. Asema ijwi ryasemerera mu gahinga riti nimutegure inzira y'Uhoraho. Yesu nabahezagire. None rero bene data, aho ijambo ry'Imana riko riratubwira ikintu gikomeye, kwihana. Ijambo mfise n'iri jambo kwihana. Yesu nabahezagire. Ijambo kugira iki? Kwihana. Ritandukanye n'ijambo abantu basanzwe bamenyereye kwirega. Yesu nabahezagire. Kwihana. Mbega aha Yohana abwiye abantu kwihana yarababwiye iki? Yesu we ababwiye kwihana yababwiye iki? Kubera iki Yohana umubatizi yatanguye rino jambo abwira abantu ngo nimwihane, hama na Yesu nyene agitangura kwigisha akabwira abantu ngo nimwihane? Yesu nabahezagire. Kwihana bene data, naganda bamenyeshe yuko umuntu atihanye ntazoja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Umuntu atihanye ntazoja mu ijuru, kuko ijuru rizojamwo abagize iki? Abantu bihanye ivyaha kandi bakabereka. Kandi kwihana si ukwihana gusa uvuge ngo jewe Imana nimbabarire kuri ibi nibi ubuhejeje, ahubwo ivyo bintu urabiheba. Yesu nabahezagire. Nukuvuga rero iri jambo ni jambo rinini kandi ryagutse cyane. Yesu nabahezagire. Ikintu cyerekana ko umuntu yakijijwe ubwa mbere nuko yihana ivyaha.
ni nayo ntambuko ya mbere mu gakiza. Imbere yuko umuntu yihana nuko abanza kubabazwa akagira intuntu y'ivyo yagize iki yakoze. Yesu nabahezagire. Sinzi ko abantu mwakijijwe, abantu twakijijwe, ngira ngo muravyibuka iyo uri ahantu umutima waravyimvye wibaza ikintu cyo guha amahoro ukabura amahoro, ukibaza ikintu cyo gukura k'umuzigo uba ukuremereye. Mw'ico gihe iyo umaze kumva ubwo buremere niho hava no gufata ingingo yo gukizwa, yo kwihana. Rero iyo umuntu yihanye bwa mbere na mbere araremurukwa, hariho umuzigo uba umuriko w'ivyaha uramuvako. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma rero iyi ni ntambuko nyamukuru. Kwihana niyo ntambuko ya mbere yerekana umukristo. Nk'uku iyo umuntu avutse, intambuko ya mbere nukuvuka, aravuka akavukira hehe? Mu muryango. Yesu nabahezagire. Akavukira kwa papa na mama, nubwo hari aho bishika hakabaho abavukira kwa mama gusa, papa batamuzi kuko haba hari ibindi vyabaye binanyuranije n'ivyobaye mu mategeko. Yesu nabahezagire. Naho ndavuga nk'abana bavuka ari bitwarira. Ubundi umuntu aravuka akavukira hehe? Mu muryango. Ni nkuko n'uwihana yihana afise aho yagize iki yihaniye, kuko nishobora kugenda nguje mu muhira uvuge uti jewe ndihanye. Yesu nabahezagire. Oya, hariho intambuko n'igikorwa utegerezwa kugira iki gukora. Yesu nabahezagire. Ni ukuvuga rero iki kintu cyo kwihana abantu benshi baracihenda ko baracitiranya. Umuntu wese wumva ngo narihanye, umuntu wese wumva ngo narakijijwe. Mbega umuntu akizwa iki? Umuntu yihana iki? Bene data, umuntu yihana ivyaha kandi umuntu akizwa ivyaha. Yesu nabahezagire. Ni ukuvuga iyo umuntu ateye intambwe yo kwihana, aragenda akihana akatura ivyaha vyiwe, kuko n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo mwaturiranire ivyaha vyanyu. Ni ukuvuga iyo umuntu amaze gufata iyo ngingo akagenda kwatura ivyaha vyiwe, abakozi b'Imana bakamusengera bamusabira imbabazi. Naco gituma natanguye mvuga nti kwihana bitandukanye no kwirega, kuko impamvu ivyo bintu bibiri bitandukanye ntaraja kure nuko kwihana umuntu aratura hanyuma bakamusengera bamusabira imbabazi. Kuko murabizi ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana itumviriza amasengesho y'abanyavyaha. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma umuntu iyo yihanye akeneye umuntu amusengera. Yesu nabahezagire. Umukozi w'Imana amusengera. Ariko kwirega naho, kwirega umuntu aratura ivyaha vyiwe, uwo ariko araturira aca mubwira we nyene ubwiwe ati nanje kubw'ububasha nahawe ndakurekuriye ivyaha vyawe vyose. Yesu nabahezagire. Agaca yongera agaca muca ico no kwita impongano. Aho naho murumva hari hano dusubiye mu isezerano rya kera, aho umuntu yakoze icaha hariho ivyo yategezwa kujana. Yarajana inuma, yarajana intunguru, yarajana ifu igogoretse, yarajana isuguru y'impene canke ikindi gitungwa cagenywe kugira ngo ivyaha vyiwe bibone guharirwa no gutwikirwa. Yesu nabahezagire. Ni ukuvuga no mw'ico gihe rero uwo muntu ari kwirega acibwa ico no kwita impongano. Nimba ari misa zo mu gitondo azoja gusenga, nimba ari amashapure azovuga uko angana, nimba ari imirongo y'ishapure avuga, nimba ari ibisabisho avuga, kugira ngo ivyaha vyiwe bigire iki biharigwe. Ariko suko bimeze. Yesu nabahezagire. Cyo gituma kwihana ariko kwatura no kwirega ivyo bintu ntibisa, kuko uwihanye yihana ababajwe n'ivyo bwa mbere akabona yuko ivyo bintu yakoze ko yamenje imbere y'Imana, hanyuma akababazwa nuko ivyo bintu yobiharigwa, hanyuma akavyatura. Amaze kuvyatura bakamusengera,
agira amahoro, araruhuka mu mutima, kandi uwamusengera ntavuga ati ni jewe ndaguhariye. Oya, asenga asaba Imana yuko uwo muntu yomuharira, kandi n'amaraso ya Yesu akamuboneka, kuko tugirirwa imbabazi kubw'amaraso ya Yesu. Yesu nabahezagire. Jewe sinoshaka kuza kukubwira ngo ndakugiriye imbabazi ubwa mbere. Ahantu ushobora kukubwira nti ndakugiriye imbabazi ni mu gihe wancumuyeko. Yesu nabahezagire. Mu gihe wancumuyeko, nk'ubu wandenganije cyangwa ukankorera ikindi kintu kanaka, aho onyine afise kuza kunsaba imbabazi, nkakubwira nti mwene data ndakubabariye, kandi na Yesu nakubabarire. Yesu nabahezagire. Kandi izo mbabazi nkizikiguha ubwo nyene no mwijuru wabaziguhaye, kuko wanyaturiye, wabonye yuko watsinzwe, wabonye ko wangiriye nabi, ucuza kunsaba imbabazi. Icyo gihe rero jewe ndaziguhaye, ni ukuvuga wagize iki? Wababariwe. Yesu nabahezagire. Kandi no mu gihe ntoziguha, we wazisabye, wewe wabohotse, ariko nanje nije mba nsigaye mboshwe. Yesu nabahezagire. Naco gituma rero iyo umuntu agiye kwatura ibyaha, uwo muntu amubwiye ngo ndaguhariye ibyaha byawe byose, ibyo byose yagiye kwatura si waba yarabicumuye ku bwa mbere. Hari ibyo aba yacumiye kuri bagenzi biwe, hari n'ibyo aba yacumiye murabizi uburyo abantu bacumiramwo n'ibwishi tuza kuvugana ibitari bike. Umuntu agaca amubwira ngo ibyaha byawe ndaguhariye, ndakubabariye ibyaha byawe. Oya, mu bisanzwe ni nacyo gituma ubona abantu benshi ibintu byinshi akivuga uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo ntagire iki, ntagihebe, kuko aba cyatuye uburyo butari bwo. Yesu nashimwe. None rero aha tubonye ijambo ry'Imana ariko ratubwira ngo nimwihane. Yesu nabahezagire. Yohana Umubatizi yaje avuga ngo nimwihane. Yesu yaje avuga ngo nimwihane. Mbega kubera iki aba bantu babiri baje bahuriza ku ijambo rimwe? Yesu nabahezagire. Womenga umwe igihe yavyigisha uwundi niho yari, ariko siho yari. Ariko iri jambo nigo rupfunguruzo, niryo rufatiro ry'umuntu ariko araja mwijuru. Yesu nabahezagire. Kuko iyo umuntu yihanye akihana, biza kumwugururira. Yesu nabahezagire. Abaronse urwandiko, abaronse icete kizomusigura, kizomwerekana neza yuko uwo muntu ari uwo mwijuru. Yesu nabahezagire. Muri make, iyo umuntu yihanye ni nka kurya umuntu avutse, hanyuma abavyeyi bagaca baja kumwandikisha mu bitabo vya komine gacimenya iti turaronse umwene gihugu mushasha, yavukiye ku musozi uyu n'uyu n'uyu, agacimbiri akanaka naka, se wiwe yitwa naka, mama wiwe yitwa naka, uyu nawe yitwa uku. Yesu nabahezagire. Niko n'umuntu iyo yihanye akihana mwijuru, baragira iki? Barandika bati turaronse umuntu umwene gihugu wo mwijuru. Yesu nabahezagire. Kuko agize iki? Kuko yihanye ibyaha. Kandi agenda babwire, ntushobora kwemera ibyaha ngo wihane utavyemejwe nande? Na mpwemu yera. Si twebwe abana bantu tukwemeza ibyaha, ariko ni mpwemu w'Imana abwiririkanye, ni mpwemu iri muri wewe, agaca kwereka ibyaha byawe, akakwereka ukuntu uri mubi, akakwereka amafuti n'amakosa ugenderamwo, mugaca bugufi ukihana. Yesu nabahezagire. N'iri jambo rero ryo kwihana, ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bugize iki? Buri hafi. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma iri jambo abantu babiri barihurije ko, uyu Yohana n'umwami wacu Yesu Kristo, bose bakarihuriza kuko iri jambo rirakomeye, niryo jambo ry'urufatiro, niryo jambo mbere abantu bari bakwiye kwigishwa imbere yuko babwirwa ibindi byose, imbere yuko babwirwa bimwe by'imigisha, imbere yuko babwirwa bya bintu byose abantu bari kubabwirwa muri iki gihe, imbere yuko abantu bigishwa gusenga kwa kundi bagenda bigishwa bya bindi byose. Ijambo ry'urufatiro rya mbere umuntu yarakwiye kumenya ni iri jambo ryo kwihana. Yesu nabahezagire. Kuko umuntu yihanye agaheba ibyaha byiwe, uwo ni wazoja mwijuru. Yesu nabahezagire. Ntuzoja mwijuru ngo ni kubera uriko uravuga ubutumwa bwiza nk'uko ndiko ndavuga, canke uririmba, canke ufashe imfuvyi, egome ni vyiza, canke witege igikorwa c'Imana ico cyose, egome ivyo ni vyiza, ariko ivyo byose umuntu akwiye kubikora yarihanye. Yesu nabahezagire. Ari umuntu yejejwe n'amaraso yande ya Yesu, kuko ayo maraso ya Yesu niyo aza gukiza umuntu ibyaha. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo
iyo uhoraho umucamanza ambonye ko amaraso nta rubanza rubi aba akinciriye, acancira urugororotse, kuko Imana itubonye ko amaraso ya Yesu ibona tugororotse. Ariko umuntu atabonetse ko ayo maraso ya Yesu imbere y'Imana aba ateye ishishi kubw'ibyaha dukora. Yesu nabahezagire. None rero bene data, n'iri jambo ryo kwihana, Yesu nashimwe, ni ijambo rinini kandi ryagutse. Umuntu yihana iki? Yihana ibyaha. None ibyaha abantu twokwihana nibihe? Ari ijambo bamubajije aha kwa Luka, barabajije uyu Yohana umubatizi. Mpereye ku murongo w'indwi bavuze ngo nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Mpamvu ki Yohana umubatiza abantu yabise abana b'inzoka? Yesu nashimwe. Iyo umuntu atarabatizwa, Yesu nashimwe, iyo umuntu atarihana, kuko ntihashobora kubatizwa umuntu atarihana. Ninaco gituma iyo mu madini amwe mwekora batiza inzoya, nca nibaza ibi bintu babikurahe? Yesu nabahezagire. Kuko ntushobora kubatiza umuntu atarihana. None uruyoya ko ruba rutarihana rwobatizwa gute? Ruba ruzi ibyo gwacumuye. Yesu nabahezagire. Hategezwa kubatizwa umuntu agize iki? Amaze kugira iki? Guca ubwenge, akamenya ibyaha akora, hanyuma akabyihana. Yesu nabahezagire. Akabona kugira iki? Kubatizwa. Nene kubera iki yabise abana b'inzoka? Impamvu yabise abana b'inzoka nuko iyo umuntu atarihana ibyaha, mw'ico gihe uwo muntu ntaba ari mu gitigiri c'abenegihugu c'abazoja mw'ijuru, c'abenegihugu bo mw'ijuru. Kuko umuntu yandikwa mu gitabo c'ubugingo, yandikwa mu gitabo co mw'ijuru mu gihe ubwa mbere yihanye. Iyo umuntu yihanye aronka urwandiko, ariko rwa rwandiko mu Kristo yaronka, hama akarutangira hehe? Kw'irembo ry'ijuru. Arukuye hehe? Mu gikiriza. Nagane n'undi mu mama itwa Aziza Christine wo mu Rwanda, arambwira ibi by'urwandiko ko nawe Imana yamugiriye ubuntu imwereka ivyo mw'ijuru. Ashitse kw'irembo ryo mw'ijuru akora novuga mu gikiriza, atanga urwandiko. Wocugira uti none ko jewe rwandiko ntarubona, ariko uzorubona nihagera kushika hehe? Imbere yo mw'irembo ry'ijuru, imbere ko bakwakira uzobanza gutanga ubwo rwandiko. Kuko n'urwandiko turonkera munsi y'umusaraba iyo umuntu agiye gupfukama akihana, akatura ibyaha vyiwe, akihana, hama umukozi w'Imana akagira iki? Akamusengera. Ubwo rwandiko rero rugereranywa ni acte de naissance umuntu aronka. Uyu muntu, umwana iyo yanditswe aronka urupapuro rw'iki? Rw'amavuko. Kandi murabizi yuko hariho umwanya leta itanga kugira ngo umwana agire iki? Yandikwe. Uyo mwanya rero utangwa ugereranywa n'urya mwanya umuntu aba akiri karagwana intambara yo kugira ngo yihane. Rero kenshi muzobona iyo abantu bihanye bava mu madini amwe namwe, hariho intambara zimwe na zimwe bagira iki? Bahura nazo. Kubera iki? Hari ubundi bwami yarimwe. Ubu bwami bufise leta, bufise abasirikare, bufise abakozi bayikorera. Rero iyo leta ikibona iti turahomvye iki? Turahomvye umwene gihugu. Ko duhomvye umwene gihugu, rero reka tugwane kuryo bwuko uwo muntu yogaruka. Naco gituma Yohana umubatizi yise bano bantu inzoka, ngo nabana b'inzoka. Kubera iki? Bari bakira abana biki? Ba wa mubi kubw'ibikorwa bakora, batari bwavyihane, batari bwabireke ngo babatizwe bemere ubwami bw'Imana, bemere kuba no kwitwa abana b'Imana. Yesu nabahezagire. Naco gituma abantu benshi uyu munsi nabo nyene bagereranywa n'aba bana b'inzoka, kandi bitwa ngo n'aba Kristo, kandi bitwa ngo bemera izina ry'Imana. Reka tubandanye ngo nuko tutarabandanya no gusoma andi majambo. Yaciye ababwira ijambo rikomeye ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nukuvuga ubu burake buzoza, aba bana b'inzoka, uyu muntu aba atarihana, atarakora kino gikorwa. Nukuvuga icambere nuko abantu banse kwihana ivyaha. Musanzwe muzi ko ingero y'icaha niki? N'urupfu.
no camvuga mu majambo yumvikana yuko icyaha ni nyina w'iki w'urupfu. Yesu nabahezagire. Iyo umuntu akoze icyaha ni ukuvuga ugice gikurikira niki ni urupfu. Yesu nabahezagire. Icyaha kibyara urupfu. Yesu nabahezagire. None rero ayabwe ngo nde yababure ngo muhunge uburake buzoza. Ubwo burake buzoza abantu batihanye ivyaha, amaherezo yabo n'amatahiriro yabo ni muri Gihenomu, muri wa muriro wateguriwe Satani n'abamukoreye. Nkacangira ko mbwira abantu iki kintu Satani yazanye mw'isi citwa ipurugatori, abantu baja ngaho bakarendeka bagakora ivyaha, hanyuma umuntu yapfa kubera yatanga ikimazi cinshi, yatanga witavye Imana yagiye yamara imanza z'abandi, hanyuma n'abapfuye bakagira no mugirwa wo gutanga amafaranga yo kumusabira imisa. Nagira ndabahebuze, purugatori ntibaho, purgatoire n'existe pas, ntibaho, n'uruhendo n'amayeri Satani yazanye. Ahubwo purugatori nico kimwe na Gihenomu, kuko abavyigisha baravuga ko purugatori hari umucanwa ukaze ngo wo gutyorora, ariko sivyo. Yesu nabahezagire. Ibibanza tuzi n'ibibanza bingahe? Ni bibiri. Ni mwijuru kubakoze neza, ni mu muriro no kubakoze nabi, ari bo babandi batihanye ivyaha. Umviriza, ushobora kuba uri umuntu w'umugwaneza, ufasha abandi, witaha abandi, witwarika imfuvyi n'abapfakazi, ariko utihanye ivyaha. Ivyo rero ntibizotuma uja mwijuru, ahubwo ikizotuma uja mwijuru nuko kuyana ivyaha, kuko ibikorwa bizogukwirikira, si uzobikwirikira. Yesu nabahezagire. Ibikorwa by'umuntu biramukwirikira, siwe abikwirikira. Yesu nabahezagire. None rero bene data, reka tubandanye kuri iri jambo, ko ni jambo numva ryagutse cyane kandi rinini. Yesu nashimwe. Yaciye abandanya ku murongo w'8 ngo nuko mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Yesu nabahezagire. Ngo mwame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu nabahezagire. Mbega umuntu iyo yihanye yihana iki? Yesu nabahezagire. Ngira abantu bakunda kuvuga ngo twebwe twarihanye, twebwe twarakijijwe. Niwasanga ibingira mvuge utabikoze, Yesu nabahezagire, uracyari umupagani, uracyari umwana w'inzoka. Sije ndiko ndakwita umwana w'inzoka, ahubwo ni Bibiliya, ni jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niwe jambo. Yesu nabahezagire, niwe Kristo. Bene data, ukaba uyu munsi ukiri umubeshi, ukaba ukiri umusuma, ukaba ukiri umusambanyi, ukaba ukiri imborerwa, unywa inzoga, Yesu nabahezagire. Abenshi baca bitwaza ngo inzoga si icyaha, ariko ngire ko ndababaza, umuntu arabona mu rusengero iwabo agiye atekeye umubindi cyangwa ikarato y'ivyeri akabinwerayo cyangwa ikizingo c'itabi, nimba babikora azocamenya ko atari icyaha. Ariko nimba umuntu adashobora kuja kunywera inzoga mu rusengero, hanyuma akaca zinywera mu ngoro yubatswe n'Imana, n'iminwe y'Imana, ariyo mibiri yacu, ko Bibiliya tubwira yuko ino mibiri yacu ari ingoro ya mpwemu yera, nigenda kubwira ni hagati yawe n'Imana mufitaniye urubanza. Yesu nabahezagire. Kambandanye karagaciyemo, ukaba by'ukuri ukiri wa muntu agenda ararahira bya birahiro abantu bagenda barahira, ukaba uri wa muntu agenda yambaye ubusa. Yesu nabahezagire. Abantu bambara ubusa bagenda baramenya, bagenda intege ziri hejuru, bagenda amateka ari hejuru, bagenda amabere ari hejuru, abantu bagenda baratoboye amatwi, ndetse ngira no ku mikondo baratoboye iminwa, basize ibintu tutazi ibyo ari byo, abantu imishatsi bashireka ibindi bintu bimeze umenga ni inzoka, abandi bagasigamwo ibindi bintu. Abantu, Yesu nabahezagire, abantu bakirenganya abandi, bakiryigiturire. Yesu nashimwe. Abantu bacanka abandi, abantu bagihora abandi ubwoko, imigambwe, intara n'ibindi. Abantu
Yesu nashimwe bakibeshera abandi, bacanga badaha umucanwa abandi, babana nabi n'abandi, abantu binuba abandi. Yesu nabahezagire. Abantu babana nabi abo novuga nti baba wa muntu niyo by'ukuri wobura umuntu agerageza uwo muntu ugasanga n'umuntu ameze ukundi kuntu atarabohoka, adatanga amahoro habaye, wa muntu yonona iby'abandi, wa muntu niyo umuhaye ikintu atagusubiza, wa muntu. Bene data nagenda babwire iri juru tujamwo rizojamwo abera. Nimba ubona ukimeze nk'uko ndiko ndavuga nk'ibi bintu ndiko ndabadondagurira, nimba ubona by'ukuri ukiri umuntu agenda arabe baguzwa, agenda araba abambaye ubusa, agenda araba abari gusa, wa muntu agenda yipfuza abandi, wa muntu agenda aja kwiba no gutwara abagore b'abandi, ukaba ugikora uko, ukaba ukiri muri ibyo, ntiwakijijwe naho witwa umukizwa. Yesu nabahezagire. Ukaba ukiri muri ibyo naho witwa umukristo, ntiwagize iki? Ntiwakijijwe. Kuko umuntu yategerezwa kwihana ubwo busuma, akihana ubwicanyi, akihana ubusambanyi, akihana ubwiyorobetsi, akihana ishari, akihana inzigo, akihana kurenganya abandi, akihana kubeshera abandi, akihana kunywa inzoga no kuzitanga. Yesu nabahezagire. Akihana kunywa itabi, kunywa urumogi, akihana ibyo byo kudefiriza, kuko n'ubwibone imbere y'Imana, ubuhinyuje Imana yuko yakuremye uko bidakwiye, n'ukwihana ibyo abantu bisiga ku minwa, n'ukwihana ibyo abantu batobora bagashira ku matwi, n'ukwihana izo mpuzu ziteye isoni abantu bambara mbere zinabakwegera mu busambanyi, abambara impuzu zipasaguye hirya no hino zituma abagabo bagenda babona ibice byo by'imibiri yabo batari bategerejwe kubona, bigatuma abagabo benshi n'abahungu benshi bagendera mu byaha by'ibyifuzo bibi, bakagendera mu bushakanye, mbere hakava haduka n'icyaha cyo kwisambanya kuko byatewe n'ibyo umuntu yiriwe araraba. Nagira ndabwire bene data, umuntu akimeze uko, ushaka usenge, ushaka uvugishwe, ushaka ube pasiteri cyangwa ube hari nayo numva ngo ni za archbishop zande, ushaka ube musenyeri, ushaka ube nabe na papa, nta ngorane. Imana ntizoza kuraba iyo titre, kuko izo titre nizo abantu biha. Umenye yuko imbere y'Imana izoraba ko wihanye ibyaha. Yesu nabahezagire. Hano yavuze ngo mwame imbuto zikwiranye no kugororoka. Yesu nabahezagire. Imbuto zikwiranye no kugororoka, ukaba uzi ko wihanye witwa umukizwa, ukaba utamira ibyiza guhera aho ubaye. Yesu nashimwe. Hariho abantu baba bakizwa ku rusengero, bakaba bakizwa imbere y'abakozi b'Imana, ariko muhira karabaye, ukaba udashobora kuba warakijijwe guhera mu nzu, imbere y'umugore wawe, n'imbere y'abana bawe, n'imbere y'umukozi. Umenye neza yuko ntiwihanye. Yesu nabahezagire. Nicyo gituma Yohana Umubatiza avuga ngo mwami imbuto zikwiranye no kugira iki? No kugororoka. Birakwiye ko umuntu yihanye by'ukuri. Ubwa mbere ikintu umubonera ko ni uko ubwa mbere hari ibyo wahora umubonamwo, mw'ico gihe udashobora kumubona. Nimba ari umusambanyi, ubwo busambanyi ntabwo usubira kumubonamo. Nimba yari imboregwa, ako kabari ntuzosubira kugira iki? Kukamusangamwo. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Ndatangazwa nkabazwa n'abakizwa uyu munsi usanga bicaye mu kabare. None mu kabare uja guhiga yiki? Yesu nabahezagire. Imana nishimwe. Yesu nashimwe. Bene data, niri jambo rivuga ngo nimwihane. Yesu nashimwe. Nimwihane. Kandi ngo mwami imbuto zikwiye no kugira iki? No kugororoka. Yesu nabahezagire. Ngo ariko incabiti iragenekerejwe ku bitsina by'ibiti, nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa he? Mu muriro. Igiti cyose kitama ibyiza. Mwene data, nimba utari kurama ibyiza aho ubaye, Yesu nashimwe. Nimba uri wa wundi ugomba gukizwa uri mu rusengero gusa, ariko mu babanyi karabaye, mu babanyi nuje kugusaba ikiriti cy'umucanga utakimuha. Ariko simvuze
hariho ibintu tutokwitiranya. Hari umuntu aza kugusaba umucanwa w'itabi, jewe nka jewe ndi jewe nzi icundi ntawe ntoguha, kuko ndazi ko itabi na jewe ntaryononwa, mugihe ntorinwa rero sinoguha ikibiriti ngo udomeke itabi. Nico gituma ijambo ry'Imana ngo ico utipfuza ko bakugirira nuko akigirira abandi, ico rero nanje ntushobora kwigirira nawe ntaco nokugirira. Naco gituma ikindi ntiwoca uza kumbitsa amakarato y'ivyeri canke ngo akire ngo ibinye, ivyo nanje ndazi ko ari kizira, ibizira sinobikorako. Simvuze ivyo, ariko mvuze nibaza kugusaba umucanwa w'itabi wo kugira iki, wo guteka, wo kugira iki, ukawubima, ukaba wa muntu ata muntu ashaka kumutira ikintu ngo amuhe, ukaba wa muntu by'ukuri muri sosiyete ubaniye n'aba bandi, umenye ntiwakijijwe, hariya utarashika, nta rwandiko uraronka ruzokwemerera kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Yesu nabahezagire. Bene data, ni iri jambo ryo kwihana. Iri jambo umuntu yihanye bigendana no kwama imbuto nziza. Yesu nabahezagire. Ukabukira umugabo akubita umugore ntiwihanye, ukabukira umugore atumvira umugabo umenye ntiwihanye, navuga ngo uri umukristo ntaho uri kuraja. Yesu nashimwe. Ico buri cyose uko bumeze kose, ipete n'igarade w'ubufise, ukaba by'ukuri utarabohoka ngo ube umuntu w'umugwaneza muri sosiyete, ku kazi ngo ube icyitegererezo, ubu umuntu yanka akarenganyo, ubu umuntu aburanira imfuvyi n'abapfakazi, hajya ukorera hajya uba, ivyo ukaba utashoboye kubishika ko ngo uhagararire ukuri kw'ijambo ry'Imana, uracyari umupagani. Yesu nabahezagire. Abantu benshi uyu munsi n'abapagani kandi bitwa abakristo, kuko intambuko ya mbere barayihushije, bayibamwo ukutariko, bayikora ukutariko, bayikora nk'umugenzo w'idini gusa. Yesu nabahezagire. Naco gituma ari abantu uyu munsi aheruka urya munsi wa mbere yatuye agacaja ngaho ngo biraheze. Ntibiba biheze, nubwo umuntu yatura ibyaha akihana, Satani ntarekera ngaho, kuko nawe we hajya uwo kunyaga ibintu by'iwawe. Amaze kukunyaga iby'iwawe uraburana, urakurikirana ibintu byo mu butungane kugira ngo bukugarurize iby'iwawe. Ni nako na Satani y'umuntu yihanye aguma mwiruka inyuma kugira ngo arabe uko yosubira kumufata, yogira arabe ko mu musubiza muri bya bindi. Bisaba rero uko umuntu aguma agira iki, yezwa, agatunganya buri munsi. Yesu nashimwe. Rero naco gituma biragoye ko umuntu avuga ngo ndihanye rimwe agaca agira iki, arekera ngaho, kuko n'urugamba tuba tugiyemwo, n'intambara umuntu aba atanguye, aba agiye kugwana. Yesu nabahezagire. Nubwo atari twe twigwanirira, ariko dufise ugira iki, utugwanira. Reka mbandanye nca nsozera. Yarabandanije ku murongo wa 10 ngwishengero riramubaza riti, none tugire dute? Arabishura atufise amapfundo abiri, rimwe narihe utarifise, n'ufise ivyo kurya nagire atyo. Kandi haza abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabishura ati, ntimugatoze abantu biruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati, tweho tugire dute? Arabishura ati, ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Yesu nabahezagire. Nashimye bano bantu kuko baramaje ati, none tugire dute? Tugire iki? Yesu nabahezagire. Nukuvuga iyo umuntu yihanye, yamaze by'ukuri gucika icaremwe gisha, Yesu nashimwe, nukuvuga ngo hari ibikorwa byiza yategerezwa gukora, yategerezwa kwama, kuko mw'ico gihe abarongorwa na mpwemu yera, kuko mpwemu nababwiye niwe yemeza umuntu ivyaha, bigatuma umuntu afata ingingo akihana. Yesu nashimwe. Nico gituma bene data, nimba uvuga ko wihanye, ukaba utosha kugirira ineza umuntu, ushonje umubanyi wawe ari hampande yawe, ukaba utashobora kumugaburira, motive ngo ntimusenga hamwe, motive ngo ntimusange ikijanye kiriya, nturakizwa umupagani. Ukaba udashobora gukora iciza, Yesu nashimwe,
ukaba udashobora kugirira neza abandi, ukaba udashobora kuba umuntu nabivuze avuga ukuri hajya ku kazi, nimba uri utoza ibitasi ukaba udashobora gutoza neza ibitasi komine yagushinze hama ngo amafaranga yashikane neza uko vyategerezwa, uracyari umupagani. Mu gikorwa cyose nyambura umudandaza, nyambura umurimo, nyambura iki, ukaba udashobora gukora neza ibikorwa nk'uko bitegerejwe, umenye neza yuko uri umupagani. Yesu nabahezagire. Naco gituma bene data niri jambo ry'Imana ngo mwihane, ribwiwe jewe, ribwiwe wewe. Yesu nashimwe, wihane nanje nihane kugira ngo tuze tuje hehe mwijuru. Yesu nabahezagire. Urabe neza mu bintu byose urimwo yuko atakigutsinda, kuko nama nabivuze mwijuru hazojeho umuntu ku giti ciwe ku ruhara rwiwe, kandi mwijuru hazojeho koko abihanye ibyaha. Twavyumvise kuko kwihana niwo mushinge w'ibindi byose. Kwihana niyo nkingi ya mbere umukristo ategerezwa kugira iki gukora, niyo ntambwe ya mbere umuntu ategerezwa gutera, kuko iyo uteye iyo ntambwe ibisigaye Imana zikagufasha. Kuko iyo umuntu amaze kwihana igice gukurikira nuko abatizwa mu mazi menshi. Ndasubiyemo, nuko abatizwa mu mazi menshi, atari ya mazi yo mu gikombe, atari ya mazi yo mu icupa. Nuko umuntu abatizwa mu mazi menshi akagera ikirenge mu ca Yesu, nkuko Yesu yemeye kuca bugufi ari Imana akabatizwa muri Yorodani. Abatijwe nande? Na Yohana umubatizi. Hagacakurikira ibyashingiye intayi batisimu yiwe, mpwemu yaragacagira iki yururuka mu gisa n'inuma, hagahagarara ku rutugu rwiwe. Hanyuma dati yari mu ijuru agaca avuga mushingira intahe ati uyu ni umwana nje ngize iki nkunda. Rero iyo umuntu yihanye, icya mbere arihana bakamusengera, ikigira kabiri agaca yiga igice akagira iki akabatizwa. Yesu nabahezagire mu mazi menshi. Amaze kubatizwa, uko ashishikara kugororoka, uko ashishikara gukora bya bikorwa byiza, ba bantu babaza Yohana umubatiza ati none tugire dute? Uko ashishikara kugororoka, uko ashishikara gutungana, uko ashishikara kwezwa, uko ashishikara gusenga, uko ashishikara gusoma ijambo ry'Imana, ijuru heza rikaca rigira iki rimushingira intahe. Yesu nabahezagire, rikamushingira intahe, agacaronka umubatizo wo mu muriro, ari wa mubatizo wande wa mpwemu yera, wa mubatizo intumwa zagira iki zaronka, bigatuma uwo muntu nawe ahaguruka agashingira intahe nde Kristo, kuko aba yagize iki yaronse ubushobozi n'ubasha bumufasha. Kandi ivyo nazo tubigeranya ngaha mwisi, nakubyo umuntu aja kuronka iki karanga muntu niza kuronka umwana w'imyaka 3 cyangwa umwana w'imyaka 5. Karanga muntu ironka umuntu amaze gukwiza imyaka 18, amaze kumenya ikibi n'iciza. Wa muntu niyo yokora ikibi ashobora gupfungwa. Yesu nabahezagire, akabazwa ivyo yakoze. Uri amaze kuronka karanga muntu aba yemerewe no kuja ahagiye hose, bakabaza ati wowe uruwahe, abagaca yerekana karanga muntu, bakamenya ati uyu muntu ava ku mutumba uyu n'uyu n'ifoto yiwe ibiriko. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma n'umuntu amaze ubwa mbere kwihana hama akabatizwa, harabaho rero n'igice kimushingira intahe koko ko ari umwana w'Imana, ko ari umukozi w'ijuru. Ni ukuvuga ni mpwemu yera, ni wa mubatizo wande wa mpwemu yera. Bene data ndabipfurije umuntu wese ahari ubwa mbere kwihana ibyaha, hanyuma kutarihana n'uwihanye ashishikare yezwa, kandi wihanye wezwa ateronka mpwemu yera agerageze ashishike kugororoka aronka umubatizo wa mpwemu yera. Hama utarihana nawe yihane. Yesu nabahezagire. Niri jambo mwihane, kuko ubwami bw'Imana bugize iki buri hafi. Uyu munsi turiko turagendagenda, turiko turakora ibikorwa byacu, ariko nakanya gato bigahinduka, umwami Yesu akagaruka akaza gutora bamukoreye, inzambi ikavuga. Kandi abazoyumva nabihanye ibyaha, abazoyumva nabihaniye kureka, abazoyumva nabamabezwa, abazoyumva nabagoroka, abazoyumva nabamba bya bikorwa byiza byo kugira iki byo kugororoka. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu uragahezagirwa kuri umwizigirwa, uragahezagirwa kuri Imana y'imbabazi. Ndagushimiye kubwira ijambo Mana, ndakwinginze ubasha n'ubushobozi bwawe buherekeze rino jambo, maze abazoryumva bose Mana ribafashe, kandi Mana batarihana bihane, abihanye nabo Mana baramirize. Mana uzobukoze, imizina ya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen.
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanera